Uramaze kubona ka video umusore avugamwo ngo ibiswahili n'ibirimi vy'abarozi canke yavuga ngo rekana nawe waswahirisha. Ivyiyumviro nk'ivyo biri mu vyatumye urwo rurimi rudashinga imizi mu Burundi. Ejo hahise wari umunsi mpuzamakungu wahariwe igiswahili. No musi rero turabira hamwe ivyerekeye urwo rurimi. Mbe ni kubera iki igiswahili kidafatisha mu Burundi? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko meze neza. Dorothée Nshimirimana ni umwigisha mu makaminuza y'u Burundi. Yigisha igiswahili kuva mu 1993. Yaratanze imvo zine zituma igiswahili kitigeze gitsimbatara mu Burundi nkuko biri mu bindi bihugu. Icambere, abakoroni b'abazungu ntibigeze bakira neza abadandaza b'abarabu bazanye igiswahili mu gihugu. Abo bakoroni baciye biga ukuntu bagumiza abo barabu mu burere bwabo kugira abo badandaza ntibegera aho abarundi bandi bari. Aho ngo niko havutse amakartier azwi nko mu giswahili mu bisagara bimwe bimwe harimo na Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Icya kabiri, ngo abarundi bakibona barabu binjiye mu gihugu bavuze bati turatewe, niko guhitana imiheto n'amacumu baja kubagwanya. Ariko abarabu bagwanisha inkoho bakarasa bagira bati mariza wote, bisigura bamarire bose. Umukuru wabo baciye bamwita rumariza, urwo rurimi nago rufatwa nk'ururimi rwo kumarira abarundi. Icya gatatu, urwo rurimi ngo rwarakoreshwa mu gufata nabi umunyagihugu w'umusangwa. Ngo wasanga bamuharagura ikimoka aryamye hasi bakamubwira bati lalia nane, bisigura ryamira umunani. Kuva ubwo urwo rurimi ruca rufatwa nk'ubwo guhohotera abanyagihugu. Ikindi cyatuma urwo rurimi rugwanywa nuko havugwa ko waruvuze atonywa amata, ngo inka yayakamwe yocifa. Naho biri uko, igiswahili gwabaye ururimi rugira indwi gwemejwe gukoreshwa mu manama ya ONU. ONU nyene ishikiriza ko igiswahili kiri mu ndimi 10 za mbere zikomeye ku rwego mpuzamakungu. Mu 2022 urwo rurimi rwavugwa n'abantu barenga miliyoni 200. Urwo rurimi rukaba rwigishwa mu makaminuza akomeye ku isi arenga 58. Muri Amerika honyene igiswahili cigishwa mu bigo n'amakaminuza birenga 100. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Hatanguye gushigwaho imigwi ijejwe amatora hagati mu ntara. Ku munsi w'ejo itariki 8 z'ukwindwi harerekanye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara sepi. Ni mu ntara shasha ya Butanyerera. Iyo migwi ikabiri kishigwaho hisunzwe indinganizo shasha igenga intara n'amakomune mu Burundi. Umukuru wa Seni Prosper Ntahogwamiye avuga ko uwo bafise amakenga kubashinzwe ayo mabanga yobishikiriza mu kiringo c'imisi 3. Abagize imigwi yo mu ntara bazoca barahira ku igenekerezo rya 29 z'uku kwezi kw'indwi i Bujumbura. Kubifuza kuja mu migwi ijejwe amatora ku rwego rw'amakomune sesi, amadosiye yabo azotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku wa 17 ukwezi k'umunani 2024. Umushikiranganje wa mbere mushasha w'Ubwongereza Keir Starmer yaratangaje ku wa gatandatu ko ahagaritse burundu wa mugambi wo kurungika mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza. Niyo ngingo ya mbere uwo mutegetsi afashe inyuma yo gutahukana intsinzi mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Naho leta y'Ubwongereza yari imaze guha u Rwanda amafaranga atari make agenewe kuronderera uburaro abo bimukira bari gushikiramwo hamwe no guha akazi abakozi bajejwe kubakira, ngo ayo mafaranga Ubwongereza ntibushobora kuyasubizwa. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje zosubira ejo.